Pachuca kuva muri Mexico kuva muri Mexique Pachuca ni Real Madrid umugwi ofisi y'amateka dasanzwe muri ku mugabane wa Buraya umaze gutwara Champions League nyinshi cyane zigera kuri 15 ndetse umaze kugira ikintu werekana ko ufise ukomeye ko amateka ushobora kwihaye umupira w'amaguru ku isi muri rusange ugiye gukina urukino na equipe yitwa Pachuca urukino rwa Coupe Intercontinental de la FIFA urukino rugiye gukinwa hagati ya nyize equipe zigira kuri zibiri bakina kuri stade yitwa Rosaire Iconic Stadium yakira abantu bagera ku 188 n'amajana urukino rugiye gukinirwa mu gisagara ca Rosaire mu gihugu ca Qatar ruza guhagarikirwa n'umunya Venezuela w'imyaka 40 n'umwitwa Jesus Valenzuela ndetse na Juan Sotova aza kuba ari muri Vare nawe nyene n'umunya Venezuela w'imyaka 47 hagati ya Real Madrid usanzwe ufise ibikombe bigera kuri bibiri nako bikombe bigera kuri bitatu vya Coupe International Intercontinental nako ico watwaye hagati ya 2002 na 2003 ndetse na saison igihumbi kimwe n'amajana 1998 igihumbi kimwe n'amajana 1999 ndetse nico watwaye mu gihumbi kimwe n'amajana 1966 igihumbi kimwe n'amajana 1961 mu gihe eno equipe ya Pachuca nagiye kuraba mbega ndashobora gutwara igikombe canje ca mbere na cyari ca Coupe Intercontinental ibi byose ni ibibazo bishobora kuja muri uno mugwi wa Pachuca bibaza bati bega turacaka equipe ya Madrid ni umugwi wa Pachuca umugwi wubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana 91 usanzwe umaze imyaka 123 usanzwe uri mu gisagara cyitwa Pachuca do Soto ni urukino rukomeye rugiye gukinwa hagati y'ino migwi igera kuri ibiri Bertrand burya hano hantu twavuga ngo harabamwe ngo gupimana hagati y'ubufu niki hari ibintu byo gupimana cya kugeranya aba equipe abiri muri no rukino ko wavuga ngo Real Madrid ngo bashobora kugira ubwoba bwo bigeze gute ko emeze cyangwa bimwe gusa tuvuga ngo football iradunda yes no tuvuga ngo football iradunda brad hari ikintu kwari wopi Pachuca igeze hano nta meilleur buteur ifisemwe mu meilleur buteur babiki gikombe cyambere ugiye kuraba ifise umunyezamu azwi ku izina rya Carlos Moreno niwe uno musi novuga ngo aza mu kibanza ca kabiri c'abanyezamu basa n'abameze neza mwo no mugwi Prito mwiri higanwa ikindi naco ni higanwa burya abantu benshi badakunda kuvuga mugabo hari imigwi uzosanga iki gikombe itagifise kikabigisebo Barcelona barafise Coupe Intercontinental bayizi wowe buryo ukunda jezi imeze gute ya equipe yi Jenny kundira jezi zana makipe mato cyane nka ubona isa neza kuryohera ni nyinshi sinozivuga ngo ndazimara ariko rambo ni no jezi ya Pachuca ari ya muri Mexique ari baro mu free kabisa tugende equipe yitwa Pachuca yakuyemwo equipe yitwa Botafogo iyitsinze ibitsindo bigera kuri 3 kubusa Botafogo yo muri Brazil iyi club yitwa Botafogo niyo yatwaye Copa Libertadores. Iyi Copa Libertadores ni Champions League y'imigwi yo muri Amerika y'Epfo. Sawa? Eko. Iyi club Botafogo niyo yatwaye championa y'uno mwaka mu gihugu ca Brazil. Imbere y'umugwi uzwi ku izina rya Palmeiras bawurushije amanota agera kuri 6 bawurushije ibitsindo bigera kuri 3 imbere ya Flamengo imbere ya Fortaleza imbere ya International Sao Paulo na Corinthians eko byumva nukuvuga ngo Botafogo igeze hano imbere y'umugwi witwa Pachuca yatsinzwe n'umusore azwi ku izina ya Jose Salomon Randon Jimenez. Uyu musore reka abantu ndamubibutse aza kuba ari karatakira Pachuca. Uyu musore aje kwamenyekana neza na neza mu myaka ya 2014 muri Ligue des Champions Zenit Petersburg baje kuba bakina. Aza kuba ava muri Zenit. Randon yinjiye mu mugwi wa West Brom. Aza kuva muri West Brom agenda mu mugwi witwa Newcastle. Ava muri Newcastle Jano rero nagiye kuba ndamubona neza hari mu mugwi witwa Everton. Everton ejo bundi 2020 muri buka yuko 2020 Calvert Lewin yarahiye cyane
Calvert-Lewin bakuramo Calvert-Lewin umwaka wa 2020 bakuramo Richardson hanyuma haza Calvert-Lewin 2020 Randoni agacakina nk'usubirira abandi ndibuka rero n'amamatch menshi nagiye mvuga ya Randoni ibana ikigatanya giteye ubwoba ikigatanya giteye ubwoba Randoni ndakubwiye ngo ni kigatanya afise ibiro 86 kwanga arabura ibiro binengwa kwiza ibiro 90 ari metero imwe santimetero 89 afise imyaka 35 kwanga abantu muze kuraba ino match bagashiramo akagangu kitwa ka Asensio Raul Asensio mu buzibi aza kuba ari Goliath na Daudi ariko Daudi yarishe Goliath uko no kuri nkubiye una mugabo azwi ku izina rya Randoni novuga ngo yagiye afasha Pachuca cyane kuko usibye nka match igenekerezo rya 14 Kigarama bahura n'umugwi witwa Al-Ahli bakanganya ubusako bundi Randoni umupira wa mbere yarawuteye uno munyegoli wa Al-Ahli azwi ku izina rya El Shanawi aza kuba awufata ariko nivyarangiye ngaho ndetse na Borja Baston aza umupira yateye Mohamed El Shanawi aza kuba awufata mu gihe Al-Ahli izindi penalty zose yabiya Tirobi ya Afsha ndetse na Rabia bo bari bazitsinze uvuga ngo Al-Ahli mwana Matirobi agera kuri 5 abi ya mbere barayatsinze Pachuca barayatsindwa Al-Ahli baza kwisanga umusore w'ikizira rya Kablane na Idrisi umusore azi gutanga imipira ivamwe ibitsindo cyane muno mugwa Pachuca barazitsinze kugeza kuri Tirobi yindwi biza kurangira umugwi witwa Al-Ahli witwa Kalba ndetse na Omar Kalmal bahushije ndetse n'iyanyuma ari gutuma babandanya Abdel Fattah arayihusha ariko umusore azwi ku izina rya Faber Andres Gil Mosquera w'imyaka 29 w'umunyakolombia arinjiza biza kurangira ino ekipe ya Pachuca irenganye umugwi witwa Al-Ahli iki gikombe usibye ko Pachuca yakwemwo Al-Ahli club ikomeye iki gikombe ni gikombe je nitwe uko kidasanzwe kuko Pachuca igeze hano ikuyemwo umugwi witwa Auckland City ni umugwi watwaye Major League Soccer iriya ya Lionel Messi mu gihe Lionel Messi bitabiye Coupe du Monde de Club batatwaye Major League Soccer ahubwo ari uko bakunzwe na Infantino n'abandi bagiye batandukanye FIFA yaciye bashamo ibitumutumire muri rusange ngo bivanye n'ukungene bitwara iyi club yitwa Auckland murumva ko yaje mwiriganwa ikomeye ariko nabwo yigeze itsinda umugwi witwa Pachuca cyo ni cambe ahubwo bakubiswe nk'abatatonze ibitsindo 6 kuri 2 oye yari match ya Al-Ahli iyo Al-Ahli nayo gituma ubona ukomeye ni club muri Qatar impamvu ubona ikomeye sikindi ni club yo muri Qatar imenyerezwa Al-Ahli imenyerezwa n'umugabo azwi ku izina rya Leonardo Jardim uramwibuka Leonardo Jardim muri saison ya 2011-2012 yakinisha Ruben Amorim hagati mu kibuga muri Sporting noneho muri Olympiacos saison ya 2012 yakinisha ba Stop Pop Bros mu gihe muri 2014 ari kumwe n'umugwi witwa AS Monaco uyu mugabo azwi ku izina rya Leonardo Jardim yakinisha ngenda kurabire club abakinyi yakinisha mu kibuga ariko ndibuka yuko harimwo abakinyi bagiye batandukanye harimwo mwizamu yakinisha Subazic club yari ifise Fabinho yari ifise Kurzawa uri uno musari kwa Paris Saint-Germain yari ifise Wao Motinho yari ifise Bernardo Silva yari ifise na Yannick Ferreira Carrasco uyu mugabo Jardim yaraciye mu equipe uyu mugabo Jardim yarakomeye uyu mugabo Jardim niwe yubatse Mbappe muri Monaco niwe yubatse ya Monaco yageze kure ico kintu sinzi kugitahura
yaratwaye trophée des champions aratwara igikombe cya ligue niwe yarimenye ya Manchester City niwe yarimenye Jardim rero no munsi nyuma yo guca muri Al Hilal ageze muri Al Ain niyo mpamvu nino club yanageze hano hantu muri Copa Continental akantu k'ibikombe arakazi kuko afise ibikombe 11 afise ibikombe 11 niyo mpamvu nkubwira ko rero turiko turaganira tuti mbega Pachuca Yoba ari equipe koko ariko mugabo nyene nico ngeneye ko tumenya mbega Pachuca vyukuri Real Madrid yogenda yafunze Pep ngo turashobora gutsindwa na Pachuca ari tuticunga kwe ya je ico kintu naje kuba ndacemetse reka ndakuganirire kuri Pachuca Pachuca kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugeza 2024 tuvugana ifise Ligue des Champions zitanu zo ku mugabane wa Amerika ya ruguru ahari Club America ahari Monterrey ahari umugwi uzwi kwizira rya Oakland ahari imigwi itandukanye kina Miami yoye ni Club ntoye basi yo ijunyene ari za Monterrey izari zikoma Club America keshi ni usanga ziza kwiganzira bino bikombe none urumva yuko IJR minye kandi Club yo muri yo yatwaye Copa Libertadores canke club yatwaye Champions League yo ku mugabane wa Amerika y'Epfo Botafogo yeriminye club Botafogo natwe champion yo mu gihugu ca Brazil bakini juru na 38 baba bakomeye cyane nabonye match yo mwaka weze ya kinyo hagati ya equipe ya Fluminense bakina na Manchester City yego sha barazi baro kabisa hanyuma ikindi naco iyi club mu mwaka hari mu mwaka wa 2006 Pachuca yari club yari komeye cyane muri ibi bintu by'ibikombe mu gikombe bita Copa Sudamericana bayitumiye mu gikombe bita Copa Sudamericana harimo imigwi nka Lanús harimo imigwi nka Colo-Colo iyi Colo-Colo no mugwi ukomeye ndaza kuba ndabacishiriza ko mbabwire harimo imigwi nka Gimnasia de la Plata iyi club yo yarasubiye inyuma kera ikomeye harimo imigwi nka El Nacional harimo imigwi nka San Lorenzo Deportivo Toluca harimo imigwi nka Atletico Paranaense iyi club yitwa Pachuca yageze muri finali ya Copa Sudamericano ihurirayo na Colo-Colo ni naho novuga ngo muri no match habaye ingwano ya wa mukengezwi ku izina rya Jose Solomon agwana n'umugabo azwi ku izina rya Fernandez match yarangiye 1-1 Pachuca itsinze Colo-Colo iyi Colo-Colo yarimwo abakinyi nka Arturo Vidal 2006 Arturo Vidal ava muri Colo-Colo niyo mpamvu 2024 yasubiye muri Colo-Colo avuga ngo reka subiraho navuye imbere no kuvuga yari ngaho imbere kuza iburayi iyi finali niyo yatweretse nde Arturo Vidal acagenda muri Bayer Leverkusen 2006 iyi finali niyo yatweretse Matias Ariel Fernandez twamenye nyuma yo gukina ino finali ya Pachuca banatsinzwe buriya Fernandez cyarondegwa na Villarreal acagenda kwa Sporting ava kwa Sporting aje kwa Fiorentina tunamumenya neza mu mugwi wande wa AS Milan kivuze ngo nimba Pachuca yaratsinze muri finali ya Copa Sudamericano ivuye ruguru muri Amerika ya ruguru ikagenda igatsinda amaklebe yo muri Amerika y'Epfo iri mu bihe byiza kuko na 2024 yakuyemo Botafogo club yari ikomeye muri Brazil mu gihugu ca Brazil yatwaye na champion iyi Colo-Colo nayo ni club yo muri Chile yari ikomeye 2006 twanabahaye akaroro hamwe ba Arturo Vidal twamenye ndetse na ba Fernandez byumvikana ko parcours equipe yaciyemo Pachuca ni equipe n'ubundi kwigwe habwa icubare kwavuga ngo na Real Madrid wicunge bashaka kugukora mu maso ico ni kimwe mu kintu navuga ngo twogaruka ko cyane bishobora gutuma Real Madrid nabo bika ishobora kuba ari parcours nziza we n'imigwi bagiye guhura mugabo tuvuze parcours Madrid nabo baciyemo gushika bagere hano bageze muri Coupe Continental na ihuriye ni ya Pachuca ko actuellement bien sûr on compte ko imigwi hagaze nako parcours igeze ngaha mugabo yo tuje muri match day now urukino rw'umunsi sivyo urukino rw'umunsi ucora ski imigwi igeze gute ihagaze gute muri première division wabo
hafi ni ya 16 mu nkino 17 no mwaka ego ni nko migwi batari kumva ngo batari ko baragira iki batariko barareponda ako ni champion ikomeye ni champion ikomeye ni champion ikomeye mugabo uko yabikomeye ni rutarariga urarigira imwe imigwi ibiri gusa sivyo urarigira imwe imigwi oya banzureke ndabivuge sivyo rariga risigaye riri niganwa ry'imigwi ibiri ariko buri sigaye ricanse gose uko ari igano ry'imigwi ibiri nuko imigwi ibiri yiteguye nuko ko ego uko urambwira nko fatanga ikipe ya Osasuna ko yo yanyuma muri champion yo muri Mexique champion yaraheze Mexique champion Sociedad FC Sevilla Mexique champion yaraheze ni batanga Atletico de Madrid Mexique champion yaraheze na ya Mexique champion yaraheze sure ya yaheze ryari yaraheze barindire gukina championa ya 2024 2025 champion yaheze match Koro di Novembre bakinye urukino i Pachuca ya donc urumva hariyo icitwa Liga Mestera na Primera Division ico kintu mu gitandukanye ego hari icitwa ariya muri Mexique bakina ama championa agera kuri 4 abiri ni yakomeye MX Primera Division hamwe Primera Division yaheze igenekerezo rya 10 kwezi kwa 11 neza cyane niko bimeze edi hariya niyo nibe ubu bagiye guca bakina iganwa gitwa Liga Mix ahubwo ni yaheze costura abo haize round ya mbere batangwa round ya kabiri fazari nanumva champion yahera bro mon frère hariho Liga MX Clausura round ya kabiri hariyo icitwa Primera Division round ya mbere mugavuze ko Liga MX Clausura ari nziza nivyo nanje navuze nti iyi niyo ligue yabo rero reka turabe icyo no kwita statistics actuelle z'uno munsi Pachuca bahagaze gute muri liga yabo ya mbere sivyo bahagaze mu kibazo cya 15 mu nkino 16 mu nkino 17 zimaze gukina bien sûr urumva ko iyo equipe uno munsi ntabwo mwarikira muri henda mwibuke ngo izi nkino bazikina bariko barakina Champions League yo ku mugabane wa Amerika ya ruguru nibo banayitwaye no kuvuga ngo muri championa iyi Primera Division ya 2023-2024 niyo yabagijije gutwara ino Champions League yo muri CONCACAF mwumva ngo muri Mextura Crostura canke Premier Division Crostura canke MX Crostura nta kintu hano bariko bararonderayo ya no kuvuga ko mbere na mbere bafise ibiharo muri zino nkino international bibavugira nivyo mwihiganwa muri kano kanya urabona ko ntibameze neza mugabo mu nkino mpuza makungu bariko barareponda kabisa Edi ugerageje kuraba nashicere ko nakanye kariko karagenda dusa nabegera imbere kugira ngo tumere nk'abashika indani mu rukino by'ukuri iyi equipe ya Pachuca kurade urabona yuko ari ikintu yokoresha itera ubwo bari Madrid ayo Club America ayo Club America saison 2025 saison 2025 yabaye champion wabonye ehera saison 2024 Primera Division nibo baje kuba bayitwara na Liga MX Crotura ngo iyi champion mwe muri kubona ya saison 2024-2025 muri Mexique nshaka ni nakubwire ivyo vy'amanoweli karendire ntibihurirana nibiki umwaka wararangiye ncendabira bakuri ntuzanya kuri kalendriye yararangiye iyi liga iyo y'amajuru ni apertura mukambi batanguriye bitwa Clausura batanguriye bitwa Clausura mugarumva ko muri iyi match ya nyuma yabo bakinye di Novembre sikera cyane ni hirya y'ejo 2020 di Novembre bahejeje arabakangahe none bagaze mu kibanza kibi ariko mugabo bishoboka ko nizi match bazikinye banegrije bipfuza gusa gutwara kino gikombe kandi baranagitwaye ikireb itanga yatanze Remy Rodriguez mu mugo witwa Celta Vigo Remy Rodriguez muri kumubona ikireb yatanze ba Roger Mena itanga abakinyi za Club America n'ahandi ku miliyoni 9 jewe simbona kiza nivyo Real Madrid ishobora gutsinda ariko gutsinda Pachuca noneho nimwebwe muza kuba nimwebwe bo kuza muvuga muti ivyo byose muri Mexique hari baro ikintu cyambere gihari kiza gukomeza iyi match niyo iyi equipe ya Pachuca ituruka uno munsi abakinyi bakomeye ngo benshi mvuga baturuka ku mugabane wandi wa Amerika y'Epfo sivyo ni aba ba Vinicius tumva
bava ba Rodrigo muri Madrid bava bakinyi batandukanye ba Enzo Fernandez muri Chelsea ayoboye Chelsea ava hariya iki kiza korera ko nivyo nta mazina bakomeye baba bafise sivyo nta mazina akomeye baba bafise mugabo aba ari effective y'abakinyi bashobora kugira iki gukina byiza mugabo kandi kinaco bagiye guhana equipe ya Real Madrid ego football yarahindutse ugiye kuraba usanga muri iyi coupe Intercontinental imigwi ifise ibikombe byinshi ariyo muri Amerika y'Epfo sivyo urumva nguravye muri KS Kigan baza kwidandaza pe aho ntobeshe aha baba baje kurondera isoko mugabo uburyo kuri uburyo imigwi yatwara ibikombe uramutse football yarahindutse eske n'imigwi ngahe ku mugabane wa tumaze kubona isoka muri za Coupe du Monde bango bahura n'imigwi bango ivuye ku yindi migabane ngo batakaza igikombe Madrid no munsi kuza imbere ya Pachuca ugatakaza igikombe razo ku confirmer saison mbido prise ego that's why ubona ko meme yansorite iteguye sérieusement that's why bimaze no kwamenyekana ko Pachuca gutangura mu rukino inyuma yuko nawe yaravyisabiye ku munsi w'ejo n'amakuru bivuga yaravyisabiye ni match bateguye ko ni final peu importe équipe uno munsi ari ico no kwita esprit iri muri Real Madrid mu gukina amafinale amamatch yo gutegura amafinale match yose ni finale peu importe mon adversaire finale ni finale rero ndibaza ko ni match Pachuca tovanga bashaka kuza kuyitsinda bivanye nuko ngo Madrid babaye negije iki niki muga no munsi nabaza guhana ikibazo cyuko Madrid na match nabo bagize iki bayifashe hose ahubwo ariho n'ikintu tugaragaze turaberega bino bikombe barabigura keshi bikombe barabigura ku bwa honneur ari imigwi koma komite ariko Real Madrid yo hatirizwa no kugura igikombe imbere ya Pachuca ndagwe nk'akarorero baraye barose ibihemba abakinyi ba Real Madrid bamwe bashobora kuba barushe abandi bashobora kuba bagize hanyuma ikindi nacu wumve ngo Pachuca ibyiwati wumve ngo Pachuca muri Qatar nyene wumve ngo Pachuca ibwiwati iki gikombe ni mu kireke bagahabwa amafaranga bo baraza kuba banezego nka kwa kundi za rukinzo nka kwa kundi za rukinzo zigenda muri CAF Champions League nta mafaranga birumvika nta mafaranga Madrid ba Pachuca ngo barikira igikombe biragugwa ibikombe biragugwa nibaza ko runo rukino Real bararukina aho Serie ntavyo kugura mugabo ni amahirwe adasaze kuri ya Madrid ko bashaka gutwara igikombe kigira kabiri nose zinyuma y'igikombe cy'Europe batwara nta kintu kinejereje nta n'ikintu kinejereje nko kubona umugabo muri Mexique kugira ukina na Madrid nikunda kubi muri Mexique ashaba wizere ntibakomara amaze muri oyanza kuba ndi kumwe na Pachuca nubwo yatsindwa 15 nza kuba ndi kumwe na Pachuca iyo haza club Tigre do Monterrey hakaza za club America nandi nayo kuryoherwa cyane mugabo nubwo ari Pachuca nta kibazo hano iri na finale banajanye on sait pas rekanyene bagire ceremony reka bagwa kuri birori banakire match icyo nzi nivyo nagarutse ko Pachuca ishobora kuba yarageze hano ikomeye mugabo no munsi Madrid ni equipe y'ibikombe ntuvuga ivyo frère ndakwinginze ntuvuga ivyo nuko bitoba ndagusavye nuko bitoba ngo Pachuca batsinze Madrid ndabigusavye ntuvuga ivyo kubera ko uyu munsi umumenyereza azwi ku izina rya Guillermo Almada kuva saison 2009 saison ya 2009 bwana reka tubandanye ikiganiro rindira gato tuganire izo statistike nazo zafata kuva saison 2009 kugeza 2024-2025 umugabo azwi kizira rya Guillermo Almada ntarigera arata umwaka n'umwe mu kumenyereza yaciye mu migwi itandukanye aca muri Terasambo aja River Plate do Monterrey ava River Plate do Monterrey agenda Barcelona yo muri Uruguay ava Barcelona agenda muri Santos Laguna yavuye muri Santos Laguna abahaye ibitari bike muri Pachuca unumwa iyi ni sezo yiwe ya kane mongo umuntu ageze muri Copa Continental kuja gukina Real Madrid avuye muri Mexique yatsinze za Botafogo Botafogo yatwaye Ligue des Champions Copa Libertadores yo muri Sudamericana yatsinze za Al Ahly zimenyerezwa na ba Ronaldo Al Ahly yatsinze za Al Ahly abo bantu ntabwo baba bageze aho batombora Madrid iri gutsindwa n'imigwi isanzwe iri munsi ya Pachuca muri La Liga Madrid iri gutsindwa muri La Liga muri La Liga none ntibamaze gutsindwa
ekipe isanzwe yoba yaratsinze Rayo Vallecano ku buryo birushwa na Pachuca. Pachuca irasumba Rayo Vallecano cyane. uwo mujama kamba ngo ni Guero Marmada agiye kumenyereza Pachuca none ntihazanye statiki yaciye agiye guhura n'umugabo witwa Carlo Ancelotti ameze nabi cyane. Ancelotti ameze nabi cyane. Parcours yamenyereje Everton Mira yoyo yaranayikiniye Chelsea Paris Saint-Germain urumva gasha Madrid bro statistique zose ngombano yaba statistique y'abamenyereza just ndi guhagarara ngo nivyo kora ko Pachuca imva igira iki wewe izira ko vye ba par chance nyene kwa kora equipe bagiye guhura par chance c'est pas awo urabona none ko haraho vyoca basi ko bakiguze bo nyene ahubwo bakiguriye Madrid ati mu kiduga pana ko Madrid boyura Pachuca Fred bagiye guhana equipe bitwa Real Madrid tuzi mentality yabo imbere ya finale yo gutwara igikombe ndetse bagiye guhana Madrid iri motive Perez yaje basanga iyo bari muri Qatar nkuko barabikora iyo bagiye gukina finale ya UEFA Champions League bagiye guhana Madrid yabasanze yasigaye umunsi umwe kugira ngo bakine bagiye guhana Madrid batavuze Madrid tavuze ngo reka tubike Vini ntameze neza reka Mbappe n'undi abandanya avugwa aka gafine kasanzwe ago bagiye guhana na Madrid iza kuba iri koresha Vinicius Junior bavuye guhabwa the best bronzanira Rayo Vallecano ico mwere ari motive zanira mwegere yarindira gato bihuriye na Rayo Vallecano abo ba Vinicius Vallecano mwakoze zari gitwara abo ba Vinicius Junior bavuye muri Brazil Vallecano statistique nzana ico nkwereka Vallecano itandukanye na Pachuca wenda ubwira gituma mvanga nzanira Shafrere nzanira iyo Vallecano ico nkwereka Vallecano itandukanye na Pachuca no mu mwakweze Madrid batwa Champions League na La Liga nibwe batsinda Vallecano nzanira nkwereka iyo Pachuca nayo mateka gati ari hagati yayo na Madrid je kurande kwa ndetse tutakaza umwaka tuje mu bindi tutakaza umwanya Pachuca ifise amateka Fred imbere ya Madrid kuberi reka tudemotre iriyo Vallecano dufise umwanya muto reka tudemotre iriyo Vallecano Pachuca mbega iriyo Vallecano kweri yo Pachuca ni club muri Mexique iri mu gisagara ca Pachuca vuba rapuko yitwa Pachuca ntabwo ni nkuko wokumva ngo Buja City iri muri leta ya Hidalgo iyi club yabaye yigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 igihumbi kimwe majana 892 Fred mvuze ngo ni mukuru wa Real Madrid hari uwo bitahura ku myaka bamaze nayo namateka ariko hari n'ama equipe yavutse kuri mikoro ngo Pachuca nta mateka ifise aho onye ubuyirenganije then ica kabiri bano batuzosi kuko ni club basanzwe bitirira batuzosi Real Madrid ifise stade jamwe abantu 180 Pachuca ifise stade jamwe abantu 130 Chelsea ifise stade y'abantu 142 Madrid ifise 180 n'ifise 30 ari club yo muri Mexique ibarusha nka 50 50,000 siko tuve ngaho onye tugaragaze turabe iyi club yaba ba Miguel Calero yaba ba Fran Cora n'abandi bagiye batandukanye bashoboye kuba baca muri ino club usanga bafise amateka nabo ku mugabane wa Amerika mu gihe Real Madrid ari club yo ku mugabane wa Buraya ugiye kuraba histoire ukaraba abakinyi ukaraba amateka n'ibindi byose bigiye bitandukanye Pachuca ni club je nshira mu mateka cyamaje sinibaza kurugero rwa Real Madrid woyizana kabisa iri mu mateka yayo sivyo ikintu uvana enda ubwire nimbeba imbere y'inyabo shana badukurikira batwari kuri YouTube imbeba imbere y'inyabo imbere bifite amateka yayo n'inyabo bifite amateka yayo muga kwibaza ko imbeba yo miri nyabi kayimira n'uburyo nyabi ingana n'uburyo imbeba ingana biragoye imbeba gukomeretsa inyabo byo baho muga twimvira ko akayabo ko miri imbeba je urumva sinumvike nakimwe ndire meze n'uburyo imbeba ingana n'uburyo akayabo kangana birakunda imbeba rero ifite amateka yayo akayabo gafite amateka yayo uko niko Madrid na Pachuca zimeze Frere wewe ucira urubanza Pachuca oya narubanza abwo ikintu yase abana hanze ndazi ko bifuza nze mvuge ngo aka equipe saka equipe nurukipe ni equipe nivyo ni equipe ikomeye ni equipe wanashibane iseruke mugabane wa Amerika imigabane itatu yakwemwe club muri Afrika ikuramo club yo muri Amerika y'Epfo na ivuye muri Amerika ya ruguru uvuga ni club iseruke imigabane itatu
kuri club yaserutse mu migabane 3 kuri club kwikomeye yaserukiye kubera iki Madrid umugabane wa Burayi iserukiye umugabane wa Burayi kubera iki Madrid Champions League kubera iki none itasagorize ikintu nifuza kubera iki itasagorize kubera shikije muri final nifuza kuko ari equipe iri mu higanwa rikomeye cyane sasa amanya wo kutabafisa Madrid ihura na Al Ahly yakuyemwo umugwi witwa Pachuca yakuyemwo Al Ahly igakuramwo unamugwi Auckland City igakuramwo n'indi migwi itandukanye na za Botafogo na zandi twari kuvuga ati Al Ahly ni club igiye guhura na Madrid ifise ibikombe byinshi ku mugabane wa Afrika ifise ibikombe byinshi ku mugabane wa Afrika no kwisi wanashimusanga ari yambe no kwisira imbere ya Real Madrid no kwisira imbere ya Real Madrid mu vy'ibikombe Al Ahly rero nico nekunda kubwira Edikris gusa umusore arinda cyane sukurinda uyu mujama ararinda sukurinda ndikukura buryo kuba ngo Pachuca ya Madrid kubwira Pachuca cyage bibagiye kwagiye Castilla yibaza ngo baje Kylian Mbappe urazi ngubwira nti Al uzora bikombe vya Djibouti maze gutwara nivyo Madrid maze gutwara vya Espagne zosanga ari ku rwego rwo hejuru nayo n'amateka reka gutwenga nayo n'amateka ariko shaje siribaza ikintu cyambere ntemera bayizi no kuvuga ngo Pachuca ngo yipima na Real Madrid tuvugisha ukuri Edikirisia no ko cambwira ngo tuzanye mwe ibintu vyihiki Edikirisia ushima ibintu vyo muri Mexique vyanga atubwire club 15 zo muri Mexique reka je na championnat bo nkurikirana ndakubesha none ahagaze reka 15 yo bakoro championnat yose kuri Madrid yiwe apara kuri Madrid yiwanje urumva nyene ko Madrid uyikurikirana keshi uvuga uti vyayo kandi nabone kigirana kure igirana bien sûr kandi sikosa kubude kuri none Pachuca nenda kuwaza kintu kiriyo nenda kuwaza Yesu yatava muri Israel ngo atembere isi twari kumenya ko yacunguye isi ariko cyo bacunga abanya-Israel Pachuca rero yahageze Madrid ana Madrid gitumizwe umunya-Mexique arazi umunya-Mexique nabwigihari umukinyi w'umunya-Espagne avuye Madrid akaje gukinira muri Mexique Luis de la Fuente aravuga ngo ngwebana ngo ndungutse ngo mukiye muri equipe nationale wagiye muri Pachuca ariko umunya-Mexique avuye muri Pachuca akaja kwa Madrid bacafata umuji muri Mexique bagaca witirizira giwiwe ko yagiye muri equipe ya Madrid Sambrage Real Madrid shabara cafise ibintu Real Madrid yari aba Benzema na ba Cristiano ntimuzoze mutera abantu ubwoba ni izina tu Real Madrid ni izina tu oya kabisa ni izina kabisa ni izina iri zina riyoboye hariya no rika uyu munsi nemeza ko Cruz Azul irahari ni Club America wazira kumenyera ko haje wawe nyene muri Mexique tukapana kuri Madrid Monterrey Tigre ni yiri enda ko iki kintu kimwe Tijuana uyu mugabo azwi ku izina rya Randon nta kintu gyari informe kurusha Mbappe yavuye muri Brighton direct no muri acha Everton Zareyo yaciye West Brom yaciye za Zenit Randon no musine mukinye mwiza kurusha Mbappe ubu ni uko jufata nka Saido reka Saido Berahino Mbappe Kylian Mbappe Pachuca ifise umusatirizi ukomeye kurusha ubwa Real Madrid ni uko jufata nka Copa America igiye gukina na Madrid Saido Berahino ari kapitene wabo katuvuga ngo Saido Berahino ngo yakiniye ubwongereza ibitsina afise ngo yakiniye West Brom yarondewe na zamani enda gwakarore umusore azikwa rya Usuma Idrisi afise passe decisive zine n'ibitsindo bitatu mu match 18 muri inde muri Pachuca umugabo azwi ku izina rya Jose Salomon Randon Jimenez ari mu bihe byiza kurusha Kylian Mbappe match 15 afise ibitsindo bitandatu na passe decisive zine Kylian no kuvuga uvuze umugeranije na Kylian Mbappe 35 mugihe Mbappe afise imyaka ingahe 25 nundi afise imyaka 35 izi statistiques arashaje arakuze avec experience yiwe taye yiwe na forme arimo Randoni yo kwigisha byinshi Mbappe kurundi ruhande bere biteri umwaka weze wa ligue Arturo Alfonso Gonzalez afise ibitsindo bibiri muri match 12 uyu n'umuramprasa amaze gukina iminota amajana 470 ariko izina Mbappe bafise agasore kaza kuba kari hagati Renato Batista Gutierrez
uno ni mubaya sana abantu ubuze ngo watereke imitahe kuri Pachuca bamukuye mu myaka ubuze ngo watereke imitahe kuri bamukuye mu batanze imyaka 23 ba Pachuca je ndabwira mutereke kuri Madrid niyubahuke mu minota 45 match iraza kubiheza tubwire ikintu ku ruhande rwa Pachuca umuntu yotigira muri Bube niyo yita Bube Alex avuze ngo aje muri Bube atereke imitahe kuri Pachuca n'amanota 20 nanga ifise frere bafise axe centrale ya bakabrare murabazi mu gihugu ca Espagne bafise umusore nemera cyane Norma Andres Miricota Arroyo uno ni munya Equateur asanzwe kirana no mu guserukira gihugu wa Ecuador bafise agasore kaza kwa kariko karasha ku ruhande kabaya sana Brian Alonso Gonzalez Olivan je nibaze ko Pachuca no iza gukinisha abatanze imyaka 23 reka mbira abantu reka mbira abafana ba Real Madrid ngo iyi match muje kura mushaka mureke kujya mugambugene mujanya amazi ya topota kugira ngo mwinwere ko iyo ekipe ikiratsinda urakosha ingufu uri kurasirebura mugani sinada no ko banaryoherwa cyane muganyene harakuntu nyene iyo wimereye neza uri babara winwa amazi unwa amazi ya topota bafungure unwa amazi cyo gufunga bashaka babireke iyi na presirimo bijanire kinje gusa nako icupa ry'amazi ya topota ni 2500 iritirimo n'igice aho niko nabo kurangura 6,000 litirimo n'igice akaritiro kameda 5 15 ufite akabido utagafise n'amafaranga 6,000 amaritiro 20 wifite kiya kirito kijama amacupa 20 ni 3,500 utagifise ni 18 mwegera amasoko yose mugende mwifitiye amazi gusa mwinere takido company kuko ni namazi anaryoshe anafasha ko mubandanya muryoherwa ahasigaye ka Pachuca kabahizi mukihoze Pachuca kabahizi munwa amazi muje muri Safi murabe ibi amaproduit meza cyane kandi ameze neza ni Safi Sirofor canke concentré Safi nectar do marakuja kakunzwe tangawizi ifu y'ubu yitwa Safi nonoka nabo nyene babahe mwinwera ubu mwinwera umusururu mwitekanire nta kibazo na kimwe Pachuca ishobora kubateza ku ruhande rwanje basazwe bakorera hano ibujumbura muri quartier Charama nimero ushobora kubakora kugira ngo utore zino produits tandukanye ugaburire canke uhabana banyu binwera ubu bamerigwe neza cyane ni 68 amajana 619 amajana 8 nako amajana 684 68 619 684 canke 61 28 48 bakoresha urubuga rwa Facebook bagwita Safi Business Company abarashaka kujayo na cyane ukitorera ano ma product atandukanye cyangwa ukabaza byose ushaka gushika gucage byose ushaka kumenya turi kube kandi na cooperative y'abarimyi b'igitegwa cikibonobono bafitiye itangazo hajya kumutahe nangahe nje gushirayo umutahe ni majana ngahe amajana 250 amafaranga make reka nje nigire kwera ewana ngo ushaka nanabonye akure abasirimu gusa ego baratumiye abanyamitahe bose kugira ngo bajane na cyane buno buryo numutahe ugana n'ibihumbi amajana 250 ushobora kujana kugira ngo ibintu bigende neza cyane gose twa turi kumwe muri kiganiro cacu cuno munsi cyane ibiganiro vya Classic Sport nuko office icubaza canke office ico ushaka kumenya ushobora kubandikira kuri 50 cyangwa kubakura kuri 69 amajana 188 amajana 11 canke 76 amajana 181 amajana 665 canke 79 amajana 440 amajana 814 nuko edinda gukingurukire cyane akoze bona Patrick Imani guhezagire shimye nabahizi gusa nyenza naho ibintu nzana nabikunda uburyo azanira iriya migwi itabi nafite na titre imbere y'imigwi ikomeye Buraya nkaba ndavuga asante sana wakoze nshimire Clovis so asigaye dusubire ku munsi wecu Imani bahezagire club yitwa Pachuca imeze neza abantu ndabatumiye gukura match ya Real Madrid banabone championnat muri Mexique ingene yifashe mwakoze cyane nuko ndabakengurukire mwese twabanye ndabifuriza kugira ibihe byiza naho ubutaha